Tshisekedi yasusiye amasezerano yabiri Washington DC n'amasezerano ubundi ari kuhuza igihugu ca Kongo hamwe n'ic'u Rwanda. Ubundi RPF inkotanyi ntigirigira amasezerano, ubundi mugiranye amasezerano swatira kwica canke igaguta muri esheke wewe utopfa umenye. Kubera ko turaza abantu benshi bagiye baragira ibiganiro na RPF inkotanyi ari M23 kuko mvuze jewe RPF inkotanyi ndashigikira neza ko ari inkotanyi zahinduye izina zihita M23. Igihugu ca Kongo gihagaze neza bivanye nuko abagambanyi bari barinjiye mu gisirikare ca Kongo ubunye basa n'abateshejwe. Basa n'abateshejwe kuko mwarabonye ukuntu igisirikare ca Kongo cari gifise bamaneko kuva kera. Kuko murazi ko uwahoze atwara eta majoro y'u Rwanda James Kabarebe ari nawe yatwaye igihe bica mu butu, ari nawe yatwaye eta majoro yo muri Kongo. Birumvikana ko yacoboye kwestara mu gisirikare ca Kongo ashamwe abanyarwanda benshi. Hello guys, mumeze neza Soneri Karen Alu comme d'habitude. Sayigwamenye musumene maso yinyana. So guys, turabaramukije cyane twongera turamutsa abantu mwese muko muradukurikirana, twongera turamutsa na Liam Promoter. Musanzwe mubona nk'umusisanguzi wacu ngaha imbere. Eka tubanze ko tumuramutse twongera tunamwakire. Welcome. Yes, turamukije cyane abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'Uburundi, turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Utarakora subscribe kuri Nick Drip Media abandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza, tuzura supportingana muri bwa bumwe. Hama nizere ko mwese mudukurikirana mumeze neza, abatameze neza no kwaba musega Imana kumbure ejo bizogera neza. Nizere ko nawe umeze neza. Je meze neza cyane kabisa. Antuka nawe urabibona kari sawa. So reka rero mvuga ati yuko ndafise ku mutima murazi yuko je ndafise hadata toujours ndafise ku muhatsi. So Liam Promoter reka tuduge ku biganiro nyezina uyu munsi. So Tshisekedi yanze gusinya amasezerano yari yabereye i Washington. Mbega ivyo navyo bivuga kwiki? Okay, Tshisekedi yasusiye amasezerano yabiri Washington DC n'amasezerano ubundi ari kuhuza igihugu ca Kongo hamwe n'ic'u Rwanda. Aho ayo masezerano bise icivugo cy'ayo masezerano cari citwa LEIF, no kuvuga ni inyandiko y'ubufatane bw'ubukungu. Inyandiko y'ubufatanye bw'ubukungu no kuvuga yari amasezerano ahuza Kongo n'u Rwanda mu bintu bijanye gushoranira ubukungu. Mu misi yaheze yari amasezerano bari bamaze kwandika ariko yazanye polemique cyane mu bantu batandukanye, aho bavuga ati ni gute Kongo ishobora kwemera gusinyanira amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe basanzwe bari mu ngwano. Ariko narababwiye ko ubundi RPF inkotanyi ntigirigira amasezerano, ubundi mugiranye amasezerano swatira kwica canke igaguta muri esheke wewe utopfa umenye. Kubera ko turaza abantu benshi bagiye baragira ibiganiro na RPF inkotanyi ari M23 kuko mvuze jewe RPF inkotanyi ndashigikira neza ko ari inkotanyi zahinduye izina zihita M23. Tshisekedi rero nuvuga ko bari ko baramukina canke bamusamaza mu kumubwira kuko mu Burundi ntako atari yagize yemera gusinya amasezerano. Ariko jewe ndagwa nkagaruka nkavuga ati kubera iki none yase gusinya amasezerano Paul Moma ashaka gusinya amasezerano bivanye no kuntu hagaze ku rugamba rw'intambara. Muri no minsi nubwira abantu badukurikirana ko igihugu ca Kongo gihagaze neza bivanye nuko abagambanyi bari barinjiye mu gisirikare ca Kongo ubunye basa n'abateshejwe. Basa n'abateshejwe kuko mwarabonye ukuntu Bukavu na Goma yagambaniwe cyane. Ndakunda kuvuga ikintu citwa système d'infiltration. Système d'infiltration ni kujya kuntu igisirikare gishobora kwinjirirwa canke kikinjizwamo abandi bantu twe kwita bamaneko. Igisirikare ca Kongo cari gifise bamaneko kuva kera kuko murazi ko uwahoze atwara eta majoro y'u Rwanda James Kabarebe ari nawe yatwaye igihe bica mu butu, ari nawe yatwaye
eta major yo muri Kongo birumvikana ko yacoboye kwestara mu gisirikare cya Kongo ashamwa abanyarwanda benshi ari bubona bagambaye cyane kugira ngo Bukavuna Goma ifatwe vyoroshe je ndashobora kubivuga mu mice yiwanje uko ndavyumva cyangwa uko ndavyumva nk'umusesanguzi Tshisekedi ashobora kuba yaremeye gusinya ivyo bintu maybe avuga ati je nasugerejwe mu misi ya mbere kuko tuko turaraba Tshisekedi n'umuntu kidiplomasi yoba yarabarenze yoba yamaze gutsinda Kagame muri diplomasi so rero kubona yanse gusinya n'amasezerano birafite ico bisiguye kuko n'amasezerano wobo leta ya Kongo yavansa ko ivuga ko iciyumviro cyayo bivuga ko ntidushobora gusinya amasezerano mu gihe ibice 90% by'abasirikare b'u Rwanda bakiri mu gihugu ca Kongo kandi urumva ni ikintu cumvikana kuko mu masezerano bari basinye bwa mbere kwari uko u Rwanda rukura abasirikare bago muri Kongo abura ko bitigeze biba ahubwo aho gukura abasirikare bago muri Kongo bagumye bagaba ibitero ahantu hatandukanye ndavuga za Masisi Warungu tukajara kwa Rushuru hariya ahantu hose hatandukanye bagwa bagaba ibitero bo Tshisekedi na leta yiwe ravuga ati no ni gute abantu dusenyera amasezerano yo kuva mu gihugu cacu kugira ngo tworoshe ingorane ariko bakagumaho bisigura ku mugambi ni wa wundi ubundi u Rwanda ntigwaje muri Kongo rushaka ego rwarashaka amabuye y'agaciro ariko hanini rwarashaka no Burundi kuko bujya Kongo mwaka karere ntushobora kuko turazi ko bashaka gukreya ico bita Mpirihima Mpirihima nayo ntushobora kuyikreya udafise Burundi ahanini impamvu batavuye muri Kongo kwari gushaka kuja Uvira muga byaranze Uvira yariyo point strategique yo gufata Bujumbura kuko ntushobora gufata Kinshasa utaciye Bujumbura niyo mpamvu rero wabona amasezerano yabaye ariko ibintu byo kuva muri Kongo bikagorana ahubwo bakabandanya bemvestisa ibigwanisho n'abasirikare benshi muri Kongo kugira ngo baze Uvira tongera tunashimira igisirikare cyacu cy'u Burundi kubwitange je novuga ko igisirikare cyacu cy'u Burundi kirafise ubunararibonye kuko urabona ko caciye umurongo utukura kiravuga ati umurongo utukura aha ni muharenga sivyo mu bisanzwe gahunda y'aba bagabo yari yo gufata Bujumbura bajeje Bujumbura bagakoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo gende Kinshasa sivyo niyo yari gahunda yabo kandi bari bazi ko muri strategy bapanze bari bazi ko bizokunda bitagoranye ariko igisirikare cy'u Burundi carahagurutse kiravuga ati aha ntibikunda ntimurengana ni nayo mpamvu nyamukuru batashotse bava muri Kongo kugeza n'isa urabona ko acitadira ariko ntigikunda my friend ahantu umusirikare w'umurundi ari abakongomani bose barashinga intahe bakavuga ati ahantu umurundi ari vraiment haba hari amahoro n'umubuntu wegera n'umubuntu wegera aho hantu kubera ko uzaba bakubonye n'igisirikare kiri discipline catojwe gifise ubuhinga buhanitse ni nayo mpamvu rero wabona batashotse bava muri Kongo Tshisekedi amaze kubibona aravuga ati no urabona ko byari bari babwiye ati tugendere dusinya amasezerano yo gukorana mu vyerekeye ubukungu Tshisekedi aca yindukiza mu ijambo aravuga ati ntibikunda sivyo ntibikunda mu gihe umusirikare abasirikare banyu bakiri ngaha ako nagatego yabateze kubera ko wa munoho wo gukunda Tanganyika wa munoho wo gukunda Burundi bakiwufise baracidadira ntibashobora kuva hariya sivyo ubu rero warabonye ko Tshisekedi yarutse kugura amadrone amasuko suko iri ndege ishobora kugenda nefsa 50 km/h nizo ndege ubwa mbere bagifata Bukavuna Goma murabona zijya ndege ko zitakoreshejwe izakoreshejwe ariko ubunya barazikoresha ahantu hose bazikoresheje M23 kitanga itangazo ko bariko barisha abanyagihugu sivyo so no kuvuga iki rero Tshisekedi kwanka gusinya amasezerano arashobora kuvuga aravye ingene hahoze kote militaire kuko kugira ngo utsinde intambara urazi ko ari ibintu bitatu tegeza kugenderako hari igisirikare media hamwe na igisirikare media hamwe n'iki n'amafaranga ivyo pogoro mu M23 ntavyo gifise ikintu cyo nyine sigaranye ni gico bitwa media
kuranyumva y'ibihuha ya yo umva ufite ubu basigaranye ahantu bakorera propaganda z'ibihuha bavuga ati igihugu c'indege igisagara ikibuga c'indege ca Bujumbura twagifashe bagakoresha ama media yabo kitafashwe kugira ngo babikora ryarire ivyo ni kugira ngo bahe inguvu abajene babo bari kuri tele bumve ko byose bigishoboka niyo media bagisigaranye ivyo bintu rero bibiri gisirikare hamwe n'amafaranga ubu ntavyo bagifise kubera ko aba allié babo abantu bari babasapotinga basa n'abakuyemwe akarenge bivanye nuko babaye destiny byo M23 yabahaye sivyo ivyo rero byose umurundi yarabyitambitse imbere ababuza inyungu zabo rero Tshisekedi umwanya kubona yasi gusinya amasezerano swat arafise ibyo bintu byose bitatu ndodaguye arafise igisirikare amafaranga na media kuko urabona ko na media zo muri Kongo hariho n'ama media yo hanze ndavuga za Reuters za Africa Intelligence zitanguye gupostinga zivuga amabi ya M23 ariko avant bari kuri kote ya M23 iki ni kimenyetso cerekana ko M23 bayivuye inyuma ariyo mpamvu Tshisekedi avuga ati wa nta mpamvu yo gukorana n'u Rwanda kubera ko u Rwanda ubunda narurenze neza cyane uravyumva kwanka gusinya rero amasezerano je kuri je mbona ko Tshisekedi yakoze ibintu by'ubugabo kuko nta mpamvu yo gukurana ibintu byo guhanahana ubutare n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ico gihugu kimaze imyaka irenga 30 kikukira abanyagihugu bamwe barahunze abandi barangaye abandi barishwe bambe so pour le moment nibihangana nabonye mu makomantere abanyarwanda bavuga ati tugiye kuza turaronka inzahabu zivuye muri Kongo arakurabona ko bibanye puguroma babaye block ubigihari rero intambara iza bushasha ubu ni mbaya no kugwana mu M23 urabona ko aritse kuzana igisirikare cyitwa Black Water nageje kugisigura n'igisirikare cha Prince cha Eric Prince Eric Prince nawe yahoze ari umusoda w'umumarina akomeye cyane mu gisirikare cha America ni n'umubillionaire kandi nawe umuntu yegereye Donald Trump kandi Donald Trump pokuru mama ari ku gisirikare cya Kongo bivanye na intere kuko umuzungu we urazi koko agira lobbying agakoresha akaronka intere ziwe umuzungu ntaza gushigikira umuntu ari febe umuzungu arashaka kugukoresha abonye ko reka ndabidefinise acha gukura reka ndabidefinise ahantu M23 yananiriwe ni Uvira kuko mu bintu vya mbere n'umuzungu yashaka n'igihugu cacu carimo no Burundi bwarimo rero kugeza isaha umuzungu ntaratahura ukuntu igisirikare cy'u Burundi cyabuza ibisirikare bishika bine Uganda Kenya n'u Rwanda ari igisirikare cy'u Burundi cyonyine kikaba metiriza bose hamwe ata muntu n'umwe arengana none Uvira ntibaduha amasaha abiri ngo izoba yafashwe umwaka ntugira ukwire none nibande bitambitse imbere bijya bintu mu Burundi c'est ça rero Tshisekedi nakomere kwibanga rugamba yamaze kurutsinda M23 no gukubitwa kandi ukuntu bimeze M23 bakayikubita aho izohungira hose bazoyisangayo uko biri Liam Promoter tugerageje kuraba ubusesanguzi bwawe n'ubusesanguzi bwiza kandi butahuritse mbega iyo Tshisekedi asinya aya masezerano no mu gihe tuzi yuko hari mu gihe hari ikiyago cabaye adiringa yuko bagiye kuza barivuganira mu guhana ubutare mbega iyo asinya ayo masezerano ntubona ko nawe yaba agushije hasi abanyamerika oya iyo asinya amasezerano icambere iyo asinya amasezerano cyari ikimenyetso cyerekana ko yatsinzwe kidiplomasi kuko nta kuntu umuntu wagiriza ko yaje kugutera mugasubira mu gihe tuzi yuko yari yatsinze mu mvugo ya kidiplomasi umuntu ntushobora kumwagiriza ko yaje kugutera hama mu nyuma bikarangira musinyaniye amasezerano so hataba yagutsinze cyangwa uba wemeye kuyamanika amaboko ibi bintu rero byari kuba ikibazo gikomeye ku bakongomani ati gute musanzwe hari kuba imigenderanire hagati y'u Rwanda na Kongo ubundi nubwo basinyenera amasezerano nibaza ko intambara itaba iheze
kubera ko uwo bagwanye yaguma ari Tshisekedi nyene baba bakeneye ko uwo muntu ahava bashireho iwabo nibaza ko ahubwo kara karyo keza ko abanyarwanda batangura kwinstara bushasha muri Kinshasa kuko iyo abantu batanguye kugenderanira ushobora kurungika abantu kibaza ngo abantu baje gukora ubucuruzi basanga hajemo n'abasirikare batandukanye twarabibonye mu gukura Havyarimana mu kumwica ukuntu byagenze bavuga ati tugiye gusenya inkotanyi ziri muri Kadantunema zigiye gusenya hagiye abantu 1000 hakaza abasirikare hakaza abandi 3,000 ngo bavuye gusenya abandi 3,000 bagashikara mu ikambi Havyarimana yahoze atwara u Rwanda byo president yirotruvya asanga abantu bari muri Kantonema basigaye bangana hafi n'abasirikare biwe igisirikare cya Havyarimana cagira gatatu kijya gihe muri Afrika mu kugwana so nuko rero no kuvuga bari gusanga bitaye mu mitego ikomeye cyane abakongomani kubera ko jewe ndemeza neza ko bano bagabo batigira baheba bano bagabo ntibigera baheba ahubwo bama bashaka gushika kuco bipfuje mugabo hezuma nuko ama strategie yose canke amayiri bakoresha ubunyi si yamaze kuyamenya ni naho mpamvu bara turi ngaho kugira ngo tuyagaragaze kuko hari visi byabaye muri kazoza muri kahise byabaye muri kahise bitashigwa habona ariko ubunya amanyanga y'u Rwanda cyangwa strategie z'u Rwanda zose zikoresha ubu twarahagurutse tuyashira hanze that is why ubona nibaza ko ibi bitazongera Tshisekedi bajya abantu babona kure yaro babona kure kwanka gusenya amasezerano hari impamvu hari impamvu ikomeye cyane reka tubwire ko tugushimira Liam Promota yes reka dushimira abantu bose ko dukurikirana mumenye ko tafise ku mutima tuje nababwiye gusa nibutse abantu badukurikirana ko ngaha dukeneye umuryango wagutse bazi baragira subscribe like share ikiganiro cyo kuryoheye ugisangiza abandi nimba hari ikintu wokongera ko kuko hari abantu mudukurikirana mu musanzwe buzi ibintu byinshi kuturusha andika muri commentaire mutubwira ati burya bimeze uko nuko kuko ngaha aya tubandanya twiga maybe nawe urashobora kuba umwe mu bantu bashobora kutwigisha cyane ku batazi yuko groupe nayo ihari aho duhanira mayide hose no muri groupe turahanira aho mayide welcome kabisa so thank you so much